nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda, mwahazwa mukama. Muri ya minsi umukama atora abandi bigishwa 72 arungika babiri ngo bagende imbere yiwe mu gisagara no mu kigwati cyose yagira ngo aje hose. Arababwira ati, ivy'imbugwa ni vyinshi yamara abakozi ni bake. Sabe rero nye n'umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Gende rabe ndabarungitse nk'intama mu mfyisi, ntimutware umufuko w'amahera canke isaho canke inkweto, no mu nzira ntihagire uwo muramutsa. Inzu yose muzokwinjiramwo bwa mbere muvuge muti amahoro muri iyi nzu. Naho nihaba hari umuntu akwiye amahoro yanyu azomujako, ahandi ho azobagarukako. Iyo nzu nyene muze muyigumemwo, mujya munywa ivyo basanganywe, kuko umukozi abegwa n'impembo. Ntimutumuhana mutora uwundi. Ikigwati cyose muzokwinjiramwo bakabazimana, murafungure ivyo babazimanye, kandi muhakiriza abarwaye. Mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Naco ikigwati cyose muzokwinjiramwo ntibabazimane, muraca muhava. Mugeze kunama muvuge muti n'uyo mukungugu twahanduye turabakunkumuriyeko, ariko nimubimenye ubwami bw'Imana bwashitse. Ndababwiye n'ukuri, umunsi urizina ico gisagara kizorusha guhambarirwa Sodoma. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ijambo ry'Imana mu gisomwa ca mbere riraduhaye gutangarira icari cyo liturujia y'ijambo ry'Imana. Uguhimbaza ijambo ry'Imana, wa mwanya twumviriza ijambo ry'Imana tukaryumviriza dusenga nk'umuryango w'Imana. Ni naco gice ca mbere tubona tubamwo mu gihe c'inkuka y'imisa imbere yihereza, igice ca liturujia y'ijambo ry'Imana. Liturujia ni ikintu gikomeye gose, nitwoza turayitiranya na bijya bindi vyose tugira vy'amalouange, dukoranye tuvuga amashapure. N'umwanya ukomeye canke dukoranye mu bikorane, haraho umenga birasa ariko kandi ntibisa, kuko liturujia y'ijambo ry'Imana ni nk'igihugu c'Imana kiba catumiwe bwegu kandi ku buryo budasanzwe n'Imana kugira ngo gitege yompi ijambo ry'Imana. Na mwumvise yuko Imana iheza nako baheza kubasomera ijambo ry'Imana. Uyu musacerdote Esdras aheza kubasomera ijambo ry'Imana, agaheza igihugu cyose kigaca cyumva kijakiriye ngo kikunama, kigapfukama, kikunama, kigakubita inkoro hasi. Ikimenyamenya cyuko bumva koko muri uyo mwanya naho biciye mu kanwa k'uyu musacerdote Esdras ko ari Imana bayagiye. Nagiye murumvamwo rero ingene iyo liturujia y'ijambo ry'Imana imeze. Hariho ubwa mbere ugutororokana tuvuye mu mihingo yose tukaza tugahurira mu ngoro y'Imana. Ujya mwanya wo gutororokana n'umwanya ukomeye cyane, cyo gituma twoza turaraba nituze turacegwa mu kwitaba isango ry'umukama. Kujya mwanya wo gutororokana sinzi imbere yabigeze kuba bagombye kubisigura gose, ngira ngo mu byo bindi baba bazirikanye bakagira ati niwo mwanya abamarayika basanganira ngo abaje mu mwuka y'imisa bakabafasha kwinjira muri uyo mwanya wo kwiginana n'Imana, wo kumviriza Imana, wo kuyaga n'Imana. Imana ikayaga n'umwe ariko ikayaga kandi n'igihugu cyayo. N'umwanya udasanzwe rero, uba ari umwanya byumvikana ko waringanijwe n'ivyo. Ngira ngo kubera ko abantu uko tumeze, ikintu iyo tukibamwo kenshi turateba tukakimenyera, ukamenga cyataye akanovera, ukamenga niki gifise intumbero nk'iyo mu ntango. Ariko ni vyiza ko ubwa mbere bwobwo imyanya
beni twitaba liturujia y'Eucharistia isanzwe iri muri liturujia y'ijambo ry'Imana tukihakanya ku kwitegura. Tugire Kristo. Nk'ubu twebwe abasaserdoti ko dufata umwanya wo kubategurira inkuka y'imisa, muritegurira inkuka y'imisa. Habonza numva bagize ngo bo ku munsi w'Imana ngo ngiye ku isoko ngo camitana imisa. Cyangwa ukabona yuko ikintu cya mbere ashize imbere agiye nko muri sport. Hano abantu baza mu misa bambaye impuzu za sport kugira ngo atekanye ubwenge yuko yagiye mu misa ku munsi w'Imana. Suguhimbaza si ibintu yitegurira. Mbere Ecclesia kugira ngo itwereke yuko nka liturujia yo ku munsi w'Imana kwihambaye iranayijabutsa ikayitangura ku munsi wa gatandatu ku mugoroba. Hajya mu bisanzwe ku munsi wa gatandatu ku mugoroba, nubwo tutaba turinjira mu munsi w'Imana ku kirangamisi gisanzwe, tuba twinjiye mu munsi w'Imana mu vya liturujia kubahereza igisabisho nogira nti c'Ecclesia, kigisabisho c'amashemezo y'Ecclesia bita igisabisho co ku mwanya w'Imana n'Ecclesia. Barazineza ko baca batangura igisabisho gishira umunsi w'Imana ubutanguye, les vêpres za la veille du dimanche, kugira ngo umuntu ntashike mu munsi w'Imana na liturujia yawo ngusange abikorokeyemo nk'ukumenga n'ibintu aguyemo gutyo. Eka mbere n'izi nkuka z'imisa tuzamwo hagati mu ndwi, umuntu kujya uvyuka mu gatondo ukavuga uti uyu munsi fise programme nini, muraraba murabe kangahe mwiyumvira muti muri programme ibintu naho bizoba bigeze ndabihagarika. Gufata uwo mwanya wo kugaruka ukabiringaniza ukagira uti ndabihagarika si benshi bikunze gushika, mugabo ukamenga umuntu abihitanye reflex nk'ikintu automatique cyamaze kuja mu ngiro n'inyifato yiwe. Ico gihe utakaza umwanya wo gusubira kumva gishasha gihava kiza, kandi kiraza mugabo kikaguca inyuma kuko ibintu wabifashe ubigumiza mu bintu by'akamenyero. Tugere Kristo. Aha rero nditura n'igisabisho cyanyu nico n'umuryango wa Ecclesia utegerezwa kwa muri kurasabira abasaserdoti n'aba bose babaje imbere ababikira bama bariko barabasabira kugira ngo ivyo bisabisho duherereza umuryango wa Ecclesia ko hagiye turi muri liturujia ya Ecclesia nk'ijambo ry'Imana umuryango wose wakoranye ntikibare gisabisho c'akantu kawe kiwawe. Ni wewe nivyo, ariko kandi ni wewe uteruwe n'umuryango wose w'abakristo, ariko kandi ni wewe nawe uterura umuryango wose w'abakristo. Cyo bintu muravyumva, cyo gisabisho kirahambaye, uyu mwanya urahambaye. Aho naho tunganuku duteruye Ecclesia yose yivi kagera turiko turayihereza muri Kristo yihereza se wiwe, muri Kristo yihereza se wiwe. Ariko kandi ne Ecclesia abandi babari muri Ecclesia iruhande yawe mu gisabisho cawe nawe bakaguterura. Na jewe muranterura mukanshira mu gisabisho cyanyu. Si kenshi muvyumva kuko menyereye kumenga ni genda basengera. Ngo pati nguransengera ubwo hora wibuka kunsengera ngo ni mwebwe mwumvigwa ninde yaguhenze. Twese turumvigwa, nta numwe Imana itumvira. Mugabo n'ivyo umwe wese akagira ikibanza ciwe uruhara rwiwe, mugabo twese Imana ikatwakira kandi tugaterurana neza mu gisabisho kugira ngo ico tugabana kituvyaremo ubumwe bw'umuryango, ukwitwararikana, urukundo rero ruca rutembera hagati y'abagize umuryango, bakumva ko kuba basangiye ku maraso ya Yesu Kristo, basangiye amaraso mu mukama, bikanarengera bimwe by'amaraso dusangira mu miryango, tukaba dusangiye amaraso. Murangibaza ko musangiye amaraso mwese? Ikintu gikomeye
bikomeye sinzi ko muhora mubizirikana. Amaraso ya Yezu Kristo twakira ko muca, ndabona ko mwese muri ko mundaba mumbwira muti niho ruyasangira ko wenyene kutahora uduhako. Ngabo ujya mubiri wa Kristo mwakira urimwe amaraso, none hari umubiri utarimwe amaraso ucupfa. Ega mwakira umubiri muzima wa Yezu utipati tubwire kugira ngo dutekanye mu bwenge. Ariko nk'umunsi mwoza tugasangira imisa turi nka 2 canke 3 kubera ari dukenya twosangira. Rijya masino bahako mwese ngo mukwigo mugabo muri ujya mukate mwakira Yezu wese ni mwakira igipande. Nivyo ajya amaraso akaba ayaseruka kugira ngo twumve ko twakira amaraso y'umukama, ariko mu mubiri wiwe naho nyene tuba twakiriye amaraso, tuba twakiriye Yezu wese, Yezu muzima. Tugarutse rero aha kuri iki gisomwa tukumva yuko igihugu c'Imana kiriko kirahimbaza ijambo ry'Imana, kandi ukumva ko bose niho bari. Dusabe inema yuko igihe tuje mu nkuka zimisa muri liturujia y'ijambo ry'Imana, birashoboka kandi n'abantu bagahimbaza liturujia y'ijambo ry'Imana bari hamwe ari benshi, hanyuma ukabona ko muri uko guhimbaza liturujia y'ijambo ry'Imana ushima ko abantu baba bari kumwe, ukabona ko umuntu yitwararitse kuyibamwo wese, ngo hageze ko bahaguruka barahaguruka bose, hageze ko bunama bakunama bose. Nivyo ntihabuza bamaze kugwara imigongo cyangwa bafise akagwara canke kariya, Imana ibibibona, mugabo ntusanga umenga waje muri liturujia y'ijambo ry'Imana, liturujia y'Eucharistia, umenga ugakabura no muri wo akantu ko gutsinda ubunebwe, cyangwa ugasanga umenga uri kugira ivyiwawe. Urambona namwe ngaha muri twe ugasanga umuntu ari kwagira ivyiwe, ugasanga umuntu aguma agira imenyetso z'umusaraba zidahera, ariko yiyamisazi cyane zirafise insiguro. Ugasanga aho bamwe Eklezia tumiriti duhaguruke abandi barapfukamye, cyangwa abandi bapfukamye abandi barahagurutse. Burya ibi byose ngira ngo maramukuri ikiganiro cya liturujia y'Eklezia muri Radio Maria, hari igihe bafata umwanya bakadusigurira ibi bihimba byose bigize liturujia, no kugira ngo twumve yuko iyo liturujia duhamagarira kwiva ko tukumva ko turi mu gisabisho c'umuryango communautaire, kuko tubimenye kandi tubimenyere. Igisabisho gishamitsemwo ibisabisho bibiri bikomeye bihana kandi vyuzuzanya. Hari igisabisho kimwe ciwawe kwiwawe, hamwe Yezu agira ati genda mu cumba wewe n'umutima wawe na dawo, ico twita prière personnelle. Mugabo ico ntikikwiye ngo giheze byose, kuko na Yezu turabona yuko yagenda gusenga mu isinagoga, akagenda gusenga mu gisengero Yerusalemu, mu myanya yo gusengera hamwe n'abandi. Hakabaho kandi rero ico kindi gisabisho c'umuryango wose, naco nyene tugire Kristo, naco nyene ntikikwiye ubwaco ngo ciyuzuze ubwaco. Utamenyereye kuba mu gisabisho ciwawe na Yezu ngo kigutegurire kumva ingene uza kubana n'abandi mu gisabisho ca bose, ni hamwe uca usanga mu gisabisho ca bose umuntu umenga ahera mu biriko biragirwa gusa, ntiyinjire ngo ayage n'uwo bariko barasangira iyo migirwa yose Imana mushobora vyose. Bamubaza uti vyari bimeze gute, wahakuye iki? Vyari biringanije neza, dekoro yaho yaheze ngaho. Ntakubwira ati hariho ijambo nahazirikanye uko ryasigaye mu mutima. Mwumvise yuko aba bantu ijambo ryabakoze ko ngo bagatangura kurira
kubera ko ijambo ryabashikiriye riraheza rirabashika hajya nyene bahora bagwaye. Ijambo ry'Imana kenshi harigera ridushika n'ahantu twumva umenga rirakoze ku bintu vyacu, tukumva umenga riratuvugiye ibintu vyacu, riratugaraguye, riradupfukuye ahantu twari twipfutse twinyegeje mu bintu mu mutima wacu. Bivana n'ingene rero umuntu aba yumvirije. Dusabe cyane umukama aduhe ingabirano yo kumwumviriza nyigishika, kumwumviriza nyigisharara, kugira ngo igihe cyose badusigurira ijambo ry'Imana ntitugende tutaronse ico yatubikiye, ico yatuzaniye. Umukama twese aduhe iyo ngabirano yo kuba mu gisabisho ca liturujia y'umuryango. Ubwa mbere twaciteguriye, atari kwitegura kubishira mu ciyumviro gusa, kwitegura ku mutima, kuko buryo uko tuza gusenga twiteguye neza ku mutima niko n'igisabisho hamwe cacu twese kigira inguvu. Uko tutiteguye ku mutima neza niko mbere tugabanya inguvu z'igisabisho cacu. Hari usanga abantu bari mu gisabisho biteguye, bagikunda, bagishashaye, ukabona ingene kiri vivante, uri na patiri ukumva uti ndi kumwe na assemble koko vy'ukuri senga. N'ahandi usanga umenga uri kumwe n'abantu barushe, bariko barasinzira, batariho bari, bagatera hakwitabira, kabona umenga n'umuntu yavuvye yarunguriwe, menga n'umusoda acunze yuko umukuru arengana. Kibaza uti none ni hari cyane ariko abibamwo gute? Hari abantu bagira ngo jewe ngo bimpera mu mutima ngo tuyaga n'Imana mu mutima wawe, mugabo biraseruka ku mubiri, kuko n'umubiri wacu urasenga. Nico gituma raho dupfukama canke tugahaguruka. Dusaba umukama atwigishe gusenga wese, gusengesha umutima wacu, umuzirikanyi wacu n'umubiri wacu, kugira ngo jewe wese iyo nje imbere y'umukama ntahe kandi jewe wese nahuye n'Imana. Iyo wasenze neza ku Mana imbere y'Imana urumva kutashe no ku mubiri uruhutse. Hari igihe moranza ngaha numva ko naremerewe n'ibibazo, tukamara kubisangira na Yezu nkumva umenga sohotse, umenga yangiriye akamasaje mu mubiri. Biraryoshe kuko gusenga n'umwanya wo kuruka. Yaba twari tuzi y'abaganga bo dupimiye abantu bavuye gusenga mu kuri ingene mu mubiri baba bameze, n'abantu bavuye gutamba muri boîte ingene baba bameze, twobonye la différence. Canke bavuye kunwa ibiyoga bibaza ngo bagiye kuruhuka, batashe ari veve. Nzi ko umuntu yaborewe ingene atahari viva gata. Sinjogeze kutubwira ati hari intambuko zitatu z'umuntu yaborewe ariko aragenda boregwa gushikaho ataba acumva neza n'uwari. Atangura ngo kwigenza nk'isake. Ani sake itanguye kubika, iravyimbaga nawe kabona umenga isi yose ni gwayo. Umuntu tuyoga twashitse agatangura kwiyemera. Zimura abantu bariko barayaga bahimbye tuyoga, wese yiyemera ku wundi, hari naho agacika nk'inkende, amagrimasi, kabona umenga ntaguma hamwe, aguma agira utuntu tudasiguritse. Hari naho agateba agacika nk'ingurube, gasanga yaryamye mu ikanivo yibaza ngo yashitse mu gitanda. Batubona tuzindutse kare mu misa yo mu gatondo kare gose, kabona uye n'umugabo ibisonisoni vyishe ariko arihungura aho yaraye mu ikanivo. Tikwe nibiki wewe, bona araba ati mbe ndi hehe? Yashitsaho amera nk'ingurube. N'ivyisi birashobora kutugira gutyo, bigaca bituma tutacumva Imana, tutagishobora guhimbaza ubuzima kumwe n'Imana, tutagishobora kwakira neza ijambo ry'Imana. Umukama turinde kuborezwa n'ivy'ubuzima ngo dusange ntitukimwumva, tugisange tuza no mu misa ntitumwumve, mwiriri turye ijambo ry'Imana mu gisabisho cy'umuryango bikatunanira kumwumva, ko kumbure twuzuranye ibintu
tugishika tugafata umwanya wo kubimutura kugira ngo tumwakire wese. Amen.